si igihe c'imyiyerekano y'abakristo, ni igihe nyabuna co gusenga, ni igihe co kugaragaza ukwemera kwacu. Ntihabuze abatubona bakagira ati noneho ngabarya babasazi, kandi nyene kutemera n'ubusazi, ariko n'ubusazi dusarishwa n'ukwemera kwacu. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Imorano mukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Umunsi umwe Yezu yariko araganirira ishengero ivy'ubwami bw'Imana, abagwaye barimwo akabakiza. Ngo buze gutangura kugoroba, bamwe 12 baramwegera bati, erega gira ubarungike bisuhure baje gusaba indaro, baje no kurondera ico bararira mu mihana no mu bigwati vya hafi. Urabona aha turi mu gahinga. Yezu nawe arabishura ati, nimubagaburire namwe. Nabo bati, imikate dufise ntirenga 5 n'ifi 2. Ubona twebwe twoja gusumira iryo shengero ryose? Nabo abaraho bari abagabo nk'ibihumbi 5. Yezu abwira abigishwa biwe ati, bicarike ku migwi ya 55. Ivyo batumwe barabigira, bose baricara. Hanyuma Yezu yakira ya mikate 5 na za fi 2, arangamira mw'ijuru, arabihezagira, arabimanyura, abihereza abigishwa biwe ngo babigaburire ishengero. Bararya barahaga, imisigazwa nayo barayitororokanya, buzuza ibikemanyi 12. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu.
bakristo mwese muryango w'Imana munkundire ntangure inyigisho nsubira kubanza kubifuriza mwese umunsi mukuru mwiza w'isakaramento ry'eranda ry'Ukaristiya kuko nkuko nabivuze Ukaristiya ari isakaramento riri mu ntimatima y'ukwemera kwacu. Nifurize ku buryo budasanzwe uyu munsi mukuru w'Ukaristiya cane cane imihari n'imiryango y'abihebeye Imana ishira imbere Ukaristiya. Kuri uyu munsi rero mukuru w'isakaramento ry'eranda rwose nifuje ko twosubira kuzirikana iri sakaramento tukarizirikana nk'ikimenyetso c'urukundo ntangere Imana yadukunze gushika aho twihebera mu mwana wayo kandi igacitora n'uburyo bwo kuza iratwiha n'uburyo bwo kwibanira natwe itaduteye ubwoba. Ego tuzirikanira isakaramento nk'ikimenyetso kandi c'urukundo rusabikanya Imana yagombye kutwigisha. Ni naho duca tuboneraho gusubira kwiyibutsa ico uyu munsi mukuru utumbereye kudushikanako mu kwemera kwacu mu buzima bwa misi yose tubayemwo. Kuko tukunze rero kubizirikana ku munsi wa kane mweranda kuko murazi ko ari wo munsi mukuru wa mbere w'iri sakaramento. Kuko dukunze kubizirikana kuri uwo munsi iri sakaramento ry'Ukaristiya ni sakaramento ritwereka ku buryo ntangere ingene Imana yadukunze mu mwana wayo gushika aho yemera kutwihebera mu kuduhebera ubuzima bwose no mu kugumana natwe. Imana ntiyadukunze gusa ngo itwihebere, yaciye igomba no kugumana natwe mu buryo butadutera ubwoba. Paulo mweranda aje kubitwibutsa atumukama muri rya joro yafatwa yakiriye umukate arakenguruka arawuhezagira hanyuma ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Afashe igikombe c'umuvinyu agira uko nyene. Murumva rero ni umubiri n'amaraso byatanzwe ku bwacu kuko yagombye kutwihebera. Ukaristiya rero tuninahaza ni Yezu wenyene ubwiwe yashimye kutwihebera ngo dukire kandi dushobore kuza turamwihereza tubone rero gukomera. Ntiyaduhebeye ubuzima bwiwe gusa mu kudupfira ngo dukire, yashimye kandi no kuza aratwihereza nk'imfungurwa kugira ngo adukomeze dushobore kubandanya rwa rugendo rutumbereye kudushikana mu ijuru aho tuzosangira nawe ubuhigwe Imana yaduteguriye. Byongeye bakristo iri sakaramento ry'eranda rwose ry'Ukaristiya niryo sakaramento rikuru Yezu aranguriramwo wa muhango yahabigishwa biwe ati nzogumana namwe gushika ku muhero w'isi. Yezu ari kumwe natwe no mu kimenyetso c'Ukaristiya. Umuntu agukunda yumva mwogumana. Nico gituma nk'abakundanye bakunze kuza bararungikiranira udufoto ngo bamere nk'uko babagumanye. Yezu we si ivyifoto gusa muravyumva. Ukaristiya ni Yezu wenyene ubwiwe agumana natwe kugira ngo abamwemera bashobore kumwirukira bari kumwe bamwiture mbere banamwakire ngo abaronse ubuzima. Novuga mbere ko ari bwo buryo nyabwo Yezu yatoye bwo kwishura ca gisabisho ca babigishwa b'Emawusi
igihe babona ko bugira bwire, murazi mu Kirundi iyo bugira bukwirire ko, igihe rero babona ko bugira bwire, basabye Yezu bati gumana natwe Mukama, gumana natwe Mukama. Ngici igisabisho twari dukwiye kuza turabarira Imana, cane cane iyo budukubiyeko ukamengo buratwiriyeko, gumana natwe Mukama. Yezu rero yagombye kwishura ico gisabisho cyaho bigishwa b'Emawusi baduserukiye muri ico kiringo, ngo bahejeje kumwihereza, niko inkuru nziza bivuga, ngo bahejeje kumwihereza mu mukate ntibasubiriye kumubona. Suko yarabahevye ngo yoba yaranyitse, oya, nuko yarasigaye ari muri bo, kuko urumva bari bahejeje kumwihereza mu mukate. Baciye bamurondera hanze baramubura, kuko ntiyarakibaye gusa uri kumwe nabo, yaciye aba uri muri bo. Yezu rero yaradukunze gushika haba muri twebwe, ntari kumwe natwe gusa, ari no muri twebwe. Iyo tugiye kwakira Ukaristiya, cyane cyane tukaza kuyakira dufise uko kwemera kandi twiteguye. Burya iyo tuvuye ngaha tukava ngaha twasangiye kandi twabyiteguriye, tuca tugenda twibungenze nka Bikira Mariya, tukibungenga Yezu. Haba hasigaye rero ko tuza turamushikana aho tugendera naho tubaye, kuko nta woguma yibungenze gusa, uza kwibungenga neza arahava agashikana. Natwe abakristu tubwirijwe kuza turashikana Yezu aho tubaye naho tugendera, nk'uko na Bikira Mariya yabigize. Bakristu bavandimwe, kuri urugero rwa mbere rero muze dusaba Imana kugira ngo itwongerereze ukwemera, kuko utarashobora kwemera ko mu mukate w'ubuzima ari Yezu wenyene atwihereza akigumanira natwe, ntabarashikira ukwemera nyako. Ni nako tubisanga mu nkuru nziza ya Yezu, mu ntimatima z'inyigisho za Yezu. Muvyibuke yabwiye abigishwa biwe ati mutemeye ngo murye umubiri kandi ngo munywe amaraso yanje, nta buzima buhoraho muzoronka. Ngo benshi muri ico gihe baciye biyonjorora, ca gihugu cose cari cahoze kimukaka ko kimukurikira, ngo gikurikira Yezu. Amaze kubashikira kuri iryo jambo rihambaye, ngo benshi ntawamenye iyo barengeye, baciye biyonjorora. Babatumwa gusa baserukiwe na Petero nibo bonyene bagize bati mbega Mukama, turi buje he handi ko ari wewe ufise amajambo y'ubuzima buhoraho. Bakristo nkunda, iyo rero tugize tuti sabavuga bose ko bemera Kristo baba bamwemera by'ukuri, ntituba turira busema. Murumva ko no mu gihe ca Yezu hari benshi basa n'abamugendanira, bashobora rero kwiyita abakristo, kumbure kubera ko bari bashimye gusa ko Yezu yigisha neza, bimwe bimwe bikabaryohera, naho batavyemera byose. Bakiyita gutyo ko ari abakristo, kumbure kubera ko bashikuwe n'ibitangaro Yezu yakora. Naho umuntu agiye aragukorera ibitangaro cyane cyane akaguhembura, ntiworeka kumwemera. Ariko ugiye uramukurikira kubera ibyo byonyene, ntuburashikira rero ukwemera nyakuri. Ntimutangare rero ko n'ubu hashobora kuba hari amashengero yiyitirira Yezu, kuko yemera bimwe mu nyigisho ziwe, akazararobanura kana kariya atakanisawa twokagendera ko twokakira ibindi nabyo ngo yangu ibyo ntibishoboka. Rero ntimutangare ko n'ubu hashobora kuba hari amashengero yitirira Yezu, kuko yemera bimwe mu nyigisho ziwe, akemera n'ibitangaro bimwe bimwe yakoze. Ekleziya yacu, Ekleziya Katolika ishingiye ku batumwa, iremera ibyo byose, inyigisho n'ibitangaro.
ariko kandi iremera gushika kuri uyu Yezu yatwitangiye agaca ashima kwibanira natwe mu bimenyetso by'umukate n'umuvinyu bitadutera ubwoba nukuza aratwihereza ngo adukomeze. Ngiyo Ekleziya Katolika nyeranda imwe ishingiye ku batumwa, niyemera ibyo byose gushika kuri uwo Yezu tuzi yuko ahangamye harya mwitaberenakuro mwisakramento ryeranda, tukamenya yuko ni Yezu ari ngaho ubwiwe, ntitumubona n'amaso yacu kandi birakabona tutamubonye n'amaso yacu. Ndiko ndibaza uwo mubona ari n'amaso yiwe hanyuma akaza kumwihereza, sinzi ko mwobishobora, jewe sinobishobora kuko mbonye umuntu muzima sinokubahuka kumumira. Yezu rero murabona mu rukundo rwiwe yaratoye uburyo yoza aratwihereza ataduteye ubwoba. Ni nako wa mweranda Tomasi we Aquino yahavuye akabidushira no mu ndirimbo kugira ngo tubitegere neza mu majambo yari yoroshe muri ico kiringo, naho ubu asa natugumira. Ego ni Yezu yibereye ngaho mu mukate n'umuvinyu akaza aratwihereza ataduteye ubwoba. Nico gituma mubona mu masengero yacu ahantu hahabwa cyane icubahiro, hubahwa cyane iyo atankuka y'imisa iri kiraherezwa ni ahari tabernakuro. Iyo atankuka y'imisa iri kiraherezwa ahantu hakuru cyane ni harya akwitabernakuro, mwitabernakuro, kuko Yezu ni havyagiye nk'umwami w'abami. Nico gituma hama haka nitara kugira ngo herekane ko aho ni heranda cyane. Dusubira guhindukirira handi iyo turiko turahereza inkuka y'imisa, kuko muri ico kiringi kibanza gikuru saho Yezu aguma nk'impamba yacu, naho Yezu bari kariherereza aratwiherereza, nukuvuga ni kwa rutari. Hari n'abantu badaheza ngo bamenye iyo bahindukirira iyo bariko barasenga. Iyo turiko turasenga bariko barahereza inkuka y'imisa, waba uri kuraririmba canke waba uri kuratamba, tamba uraba arutari nyeranda, ntiumutangure gutambana hagati yanyu, kuko ntimwa muriko muriginana, muri hanze muriginana, mugabo muri ngaha mukaza gutamba, twese dutambira Imana. Nugupfukama dupfukama turaba aho Imana igira itwiherereze kuri arutari nyeranda. Nivyo ni vyiza ko tuza turabimenya. Mwisengera hakuru naho hadasanzwe hari tabernakuro, ingoro y'Imana rero tubwirijwe kwama dusonera, kuko Yezu Kristu ayibamwo mu mukate w'Ukaristiya. Ikindi gihambaye twozirikana kuri uyu munsi nuko uyo mukate Yezu yiberamwo kandi yadusigaranye ari umukate w'isangi, utuma abantu babwirijwe gusangira. Ni naco inkuru nziza y'uyu munsi ishobora kutwigisha. Mu ndimi zimwe zimwe iri sakramento baryita iry'ikomuniyo, kubumva igifaransa murumva communion no gusangira. Isakramento ry'ikomuniyo no kuvuga gusangira. Mwibuke ko uko kose Yezu yagize igitangaro cyo kugwiza imikate, yacabwira abatumwa biwe ati bicarike bose hamwe uko bangana kose, hanyuma mubagaburire basangire. N'uyu munsi mwumvise yuko mu nkuru nziza Yezu yabari abigishwa biwe ati bicarike nyabuna bose hamwe mu migwi y'abantu 55 batekane bashobore gusangira, kuko uyu mukate w'ubuzima n'umukate w'isangi tubwirijwe gusangira. Ukaca rero twigisha kumenya kuza turasangira mu buzima bwacu bwa misi yose.
na Yezu mu kugira Ukarisiya ngo yafashe umukate umwe arawumanyura, bose bawusangirako, bose basangiye ku mukate umwe. Yezu yabamanyuriye kugira ngo bumve yuko babwirijwe kuba umwe, kugira umutima umwe. Bose bawusangiyeko. Uko guhimbaza isakaramentu ryeranda rero nibidukaburire wa mutima w'urukundo n'ubumwe, utuma abantu bashobora kwicara hamwe bagasangira, basangira ijambo, basangira ibyo bafise, mugabo bakamenya gusangira, bagasangira ibyo buzima, ibyo bashobora gusangira byose. Ni navyo inkuru nziza y'uyu munsi itwibukije, iyo abantu rero bashize hamwe utwo bafise bakemera kudusangira, Imana iraduhezagira ikatugwiza, tugashobora kubakwira, kandi bose bakahava bumva ko bahimbawe, bari n'ubuhirwe. N'abarundi bari barayamaze bati bike bikehanira bankana, iyo bibuze naho hakabura urwanko. Ubwo none turazi gusangira, umukate w'isangi twama twihereza uradufasha kumenya gusangira. Mu mibano yacu turasangira, muri iki gihugu cacu mubona dufise intumbero yo kumenya gusangira. Bakristo nkunda, dusabe Imana kugira ngo iri sakaramentu ryo gusangira ridufashe kuba bashasha, kuko muri kamere y'umuntu wa kera twese dusanganywe dushima kwigungira ko byose. Muri kamere yacu ntidukunda gusangira n'abandi. Hari n'abantu ako gatima ko kwikunda kari ku rugero rw'uko n'iyo ibintu byoba ari byinshi bihari, bashima ko n'uwo basangira ari bo banza kumubegera, ntibamukundire ko yo kwibegera wenyine kandi ibintu byuzuye. Aho rero naho ntavuze abahimbagwa no guterurana n'inkoko. Ese iri sakramentu ryeranda ryo twugururira imishaha, tukamenya gusangira n'abandi, maze kurya twemera gusangira ku nkoko imwe y'Ukarisiya, kukaba ariko twemera gusabikanya iby'ubuzima. Icyanyuma cyo muri iyi misa nkuru ni cya kimenyetso duhava tugira cy'urugendo rw'isakramentu. Twama dusozera inkuka y'imisa tugira rwa rugendo rw'isakramentu. Si igihe cy'imyiyerekano y'abakristo, ni igihe nyabuna cyo gusenga, ni igihe cyo kugaragaza ukwemera kwacu. Turemera ko koko Yezu mu isakramentu ari muzima kandi ko abana natwe. Nico gituma tumuririmbira, tukamutambira, tukamwitura. Ntihabuze abatubona bakagira ati noneho ngabarya babasazi, kandi nyene kutemera n'ubusazi. Ariko n'ubusazi dusarishwa n'ukwemera kwacu. Nico gituma tumubyinira, tukamutambira, tukamwitura. Duca tuboneraho kumutura ingo n'imibano yacu, amakartier n'imitumba tubayemwo, iki gisagara cacu, igihugu cacu n'isi yose, ngo abihezagire abironsa amahoro. Turamugendanira kuko umwami yamagendanirwa. Kuri twebwe rero niwe mwami wacu, twemeye kuzosenga no kuzokorera imisi yose y'ubuzima bwacu. Aradufasha rero tuze dushike iwe mu ijuru. Amen.